ndabasavye ivyo vyose babiyumvira ko bihinduka bicare babiyage babiganire n'abahinga n'abajejwe indero babikurikirana abanyeshuri iminsi yose mugabo bakaba aribo baza kwikorera ivyapfuye baza kuvyagirizwa baheze bihe ikirangamisi kijanye n'ingene ivyo bintu vyoja mu ngiro mbega bashaka gushika hehe kuko ivyo vyavuzwe n'ivyo n'umushikiranganje wa mbere uburyo bwo kubishikako buri hehe ubwo buryo ndiko ndavuga icambere ni ukwiyemeza gushaka kwa politiki ivyo bikeneye uburyo buri mu amafaranga azana yubaka amashuri akora ibitabo yigisha abigisha yubaka ubwo buraro asanura ibintu byose vyasambuwe na politike mbi faranga yo kugarukana bajya bigisha bamaze imisi bagenda rero ivyo vyose nibabanze nimba mu ntango z'ukwicenda kumbure ko ari inama nshinga amateka izotangura gukorera kuri ico kibazo mu mezi 3 sinzi yuko ivyo vyose bazoba bagize integuro ikwiye leta y'u Burundi ikaba yamaze kubishikiriza inama nshinga amateka hanyuma muri uko kuhera mu kwezi kw'icenda bakarondera n'ibiganiro bikwiye bakaronga ibintu byose bishoboka kugira ngo ico kibazo cyo mu mwaka wa 6 gitangwe bega abo bana bakoze ikibazo cyo mu w'icenda bazoca bajahe mwaka w'icumi niwe waza bazoca biga iki mbega abo bana bari mu w'indwi batakoze ikibazo cyo mu wa 6 bazoca bajahe ivyigwa bizoba ari ibihe mbega bigisha bazokwigisha muri izo mpinduka zindi bazanye bazoba bigishijwe ryari bazoba bafise ubumenyi ubuhe gufata urugendo gukosora ibyasambuwe n'intwaro mbi si ikintu cyo gufata ingingo mu mezi 3 kuko umushikiranganje wa mbere yabivuze izo singingo zitabara igisata zonyene ntibishoboka ariko nibavyitondera ntibemere ibirago batajisha ibirago